mwaramutse inshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV aho muri hirya no hino ku isi, twizera ko mukomeje kugira ibihe byiza. Bukeneza Boniface ufese nije mugiye kubana mu kiganiro nkumbure ushobora kwibaza uti mbega tugiye kuyaga kuri iki. Nkibisanzwe rero murabimenyereye aho uyu munsi twagendeye abatwa bo muri quartier ya Rusuguti canke ku mutumba Rusuguti, ni ku musozi Gatonde. Nizera ko muri benshi rero mugiye kubana natwe. Reka rero tuce twinjira neza na neza mu kiganiro aho tugiye kuyaga cane ku mpinduka zimwe zimwe zagiye ziraba muri no miryango y'abatwa, cyane ko hambere aho atariko byari byifashe, aho rero bamwe n'abandi baza kutubwira mbega nibihe byahindutse, na cyane ko hari n'izina bafise ngo nabasangwa butaka n'abaterambere. Reka rero turabe neza iryo terambere aho ryabashikanye. Twinjira mu kiganiro, reka ndamusabe akidondore. Amahoro cyane. Mutagute banyitwa Nyandwi Bosco, umutwa wo mu Rusuguti mu ntara ya Ngozi, komine Ngozi. Nkaba ndusanzwe tubanye neza n'abantu batwa bene wacu mu kubaserukira mu burongozi bwacu bwiza. Bosco uratubwiye ko uri umurongozi, ariko Bosco nkumbure abariko baradukurikira bashobora kwibaza bati uyu muntu uraduhenda si umusangwa butaka. Bosco uri umusangwa butaka nyene yemeje? Neza na neza jewe ndi umusangwa butaka, kandi yiyemera mwiza umutima mwiza. Je ndabivuze kubera hambere aho inyambaro wambaye uyu munsi siko byari bimeze aho hambere, biboneka ko hari terambere mumaze kugerako. Bosco, twinjira rero mu kiganiro, mbega kuba mugeze kwiri terambere, agahuzu kamesuye neza cyane ndetse gushika yaho babizera murongora abandi, mbega tugiye muri kahise Bosco, mbega amashure byagenze gute, mbega nizihe ngorane mwebwe muba mwarahuye nazo muri kahise mu by'amashure Bosco? Neza cyane murakoze. Muri kahise kacu kugira ngo aho mwumva ngo abatwa cyangwa abasangwa butaka gituma batiga, hari impamvu yatuvako bamwe n'impamvu itatuvako. Icyambere, abana nka twebwe mu rugero twari tugeze ko tugiye ku ishuri byarava nko kumwigisha cyangwa bigaca biva no ku banyeshuri ubwabo, kuko umwigisha aguhaye nk'ikibazo uri kurakosora akabona harabayemo agakosa, ntiyigera kufata nk'umwana w'umuhutu cyangwa w'umututsi, ahubwo yatora ijambo adudurirako, ukaza wumva ngo abatwa ngo ntibaraba hejuru cyangwa ngo ntibabone ibyigwa cyangwa ngo ntibabone indome. Hanyuma yo nk'abana bamaze kumva yuko uri umutwa, kubera n'iwabo bumva yuko badusebya icyo twumva twohindura imvugo batuvuga yuko turi abatwa, wacu umenga turi ku ruhigi, wamenga uruhigi wava ku ishuri abana bagaca bagukuma inyuma ngo umutwa ngo wa mutwa ngo icyana cyitwa mucyana cyitwa bakakubyina. Hariho nugo bari baraduhinduye, ukaza kumva ngo wa mutwa we ngo mbumbira gakono, ukumva ngo bigime, nawe ugaca wumva bigaca bikubabaza mu mutima, ukagadaribwa mu mutima, ugaca uhitira ufata ingingo tibujya rero papa cyangwa mama tinukuri ndavye ncitse ku icumu bamiga buhongo, bariko abana b'abanyeshuri bamiga buhongo, bantera amabuye, bantoteza, kandi n'umwigisha yaraba muri icyo gihe ntagire icyo avuze wabagukureko. Hanyuma twavuga ko kutiga kwabo aho hambere byo babyavana nuko guturikwa Bosco. Cyane nuko gutotezwa, kari nk'agatotezo ku bana b'abato. Ariko ubu rero ntibikiri nka kera, hari byo mushima byagiye byahinduka. Ubu turiko turaraba amahirwe, ndavuga mu mashuri turiko turaraba amahirwe, turiko turatanga, turafize amahirwe ni yose, kuko kuva mu 2005 kuva aho uburongozi bwiza, aho nyakwigendera umukuru w'igihugu afata ingingo tabana n'ibige ku buntu, natwe abatwa ntigeze dusigara inyuma. Ubu niho turiko turabona agahengwe, ubu mwana wacu agiye ku ishuri dusigara turagwana no kugira ngo turonke inusu y'ufashikira ko saa sita. Ibintu biriko biragenda ngaho nyene. Mbega
ibyo mufungura mbega biva uko tuzi umenga mu bitara rimwe na rimwe mbega ibyo mufungura cyangwa ibyo mufatisha imiryango biva rero mu bisanzwe Imana yo mu ijuru idukunda icyo nicyo uvuga yuko Imana yo mu ijuru idukunda ni hahandi nyene ubugari bw'umworo Imana ibucumba mu ijoro akikangura asanga bwahiye yego burarabuhiye kuko twe mu buzima bwacu bwa misi yose turi abantu dusanzwe dutunzwe no guca ingero cyane icyo bitwa guca ingero tuyihawe na bene wacu tubanye neza ku mitumba cyangwa se muri karitsiye twe dutunzwe nk'aho duherereye muri aka gace dutunzwe n'igisagara agira mutunzwe n'inkono reka tuzi hambere inkono zari mu bintu bifasha imiryango y'abatwa kubaho mbega ubu by'inkono bimeze gute nagira niho mukura ari icyo muhereza imiryango by'inkono ntitwogira icyo tubivuze kuko kubera tuba mu muji ubu amasafuriya yaragwiriye no mu kirundi yaragwiriye ku bwanyu rero umuzo w'amasafuriya wabagiriye nabi kubera ubu ntimugisohora inkono icyo bikora batugiriye neza kuko ni ukuvunika twaravunika tugasanga turiko turavunikira ubusa kuko ubumvye nk'inkono uhereye ku wa mbere waraza mu ibumba ku wa kabiri ukaza mu icyo bitwa insibo ajya amabuye yo ku mukinya ukaza muri yo ugaca ugaruka bukeye ukarikata bitwa kurikata kugira ngo rivangane n'amabuye n'insibo bukeye ugaca ubumba wabumba bukeye ugaca n'ubundi ukazisubiramo ukaziringaniza icyo bitwa kubura cyangwa gutsemba hanyuma bukeye ugacuza mu bwatsi no mu nkwi kugira ngo uziturire hanyuma ugacuza kuzibunga mu mihana hanyuma ukuye ibumba kugira inkono yawe uyishore haci igihe kingana gute indwi yose wamara nk'indwi yose wahera ku wa mbere ukaza gushora inkono umunsi wa mungu indwi yose none mw'iyo minsi yose waba uriko urafungura ikibosi mu bisanzwe kubera umugore n'umugabo ubuzi bwaba bugabuye umugore ariko arabumba umugabo nawe yaba ariko arajisha ikirabo haba hariho rero iminsi wasanga inyuranye umugabo yagiye gukura icyo bitwa ubukangaka mu mwonga umugore nawe akaba yari mu ibumba hari igihe bwa bukangaka bwaba bwumye hanyuma nawe akaba arabumba ikirago cyahera kikaba kirasahiriza umuryango akijanye akigura kuri icyo gihe ntibakigura amafaranga naho babaha ingero nk'ibijumbu ibiharage cyangwa nk'ubujanju icyo bitwa ubujanju imyumbati yumye bakaba ari icyo kiba kirafashisha umuryango hanyuma rero ubu iby'inkono mwarabihagaritse iby'inkono twarabihagaritse bijyanye n'iterambere kuko turajyana mu murundi w'abandi iryo terambere nyene ni mufatira guki kugira mutere intambwe mbega hari amashirahamwe mujyamwo ko tuzi ariryo rigezweho Bosco na cyane cyane hariho amashirahamwe mato mato ubwacu nyene nafashwe mu mugongo mugabo ubwacu nyene nyamwe mu kibano amwe ajanye no kwiyungunganya kurosha amajana 2 kuva ku majana 2 gushika ku majana 5 tukaza turazigama duke hanyuma hagera igihe nk'umuntu afise ashikiwe n'ikibazo cyangwa se nk'umwana nko ku ishuri hajya bavuze ati wewe genda uzana agakaramu kugira ngo umwana ntaca asiba gose tugenda muri rya shirahamwe ugacuvuga ati ni amajana 5 ngaho ngurira umwana ikaye cyangwa ndamugurira agakaramu abandanye ivyigwa bigaca tubironka byoroshe ibintu bikagenda neza bigaca bigenda hanyuma Bosco hari imigirwa imwe itagikorwa inkumbure ni kubera iterambere mu basangwa gutaka canke abatwa nyene nkuko babivuga hambere aho iyo umuryango ubuze umuntu baca bimuka mbega byava ku Bosco niba atari bande nta banga ririmo mu bisanzwe uko kwimuka aho kwava mu bisanzwe nk'abatwa cyangwa se abasangwa gutaka ariko hagati aho imbere yuko tugishikako ni igihe mpamvu yabatuma kuba mu bitara canke mu bikumba ahantu hatagira abantu ni iyihe mpamvu yabituma kuri iyo mpamvu ubu twovuga yuko tuba ahantu heza impamvu yahaba ubwa mbere abatwa twaba ku bugerero twavutse dusanga ba papa cyangwa ba sokuru baba ku bugererwa b'abahutu cyangwa abatutsi yaragushima ibikorwa agashavuga ati ndakwereka huba niko sindakugabiye uzoza uranzanira ikirago cyangwa umbumbira inkono hanyuma rero yabona yari intumbero kugira ngo umusiburire itongo
hanyuma abonye itongo ryiwe warishikije yaca agerageza akakubwira ati genda uraba ahandi ku wundi musozi wiberako ugaca wimuka kandi rero nta naho wavugira icyo gihe muri izo leta zari zihari mu batwa naho twari dufise tuvugira waca uza kandi ntiwiha waca uza nko ku wundi muvyeyi nko ku wundi muhutu canke umututsi ukamukomera amashyi ati nyakubahwa jewe shaka ahantu mba nimwe nzoza ndabazanira ikirago canke nzobarimira canke se nzoba gutyo akagukoresha icyo ashaka. Harya rero bafata hose baba basabye hajya hose bafata baba bahahawe ntibiha. Nuko Bosco urakoze cyane, ariko tukiri rero hano nyene ni impamvu niyihe mpamvu yabatuma guca mwimuka mu gihe mubuze umuntu mbega byavana neza? Uko kwimuka byavana no kugena abatwara mu bisanzwe nitwari bwagwire kandi n'ubu ntitugwiriye sinihaye amanota ngo turagwiriye, ariko ibintu ni buke buke tuzoteba tugwira kuko turiko turaraba ugushingiranwa kwacu hagati yacu n'ikibano cyacu hagati ya bene wacu nyene ndabavuge se nkuko natwe batuvuze nkuko batwitwa batwankwe cyane cyane nk'abahutu cyangwa abatutsi. Ubu turiko turakunye tuko turasingiranwa nk'umukobwa wacu ugasanga yabaye muri bo cyangwa umuhungu wabo agashinga umukobwa wacu aramutwara gusa hari icyo tukisigaye gukosora kizoteba kizoza mu ngiro duce bigenda neza.